Ndabahaye miliyoni ikaze bakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri umunsi kwa gatatu itariki 11 z'ukwicenda mu 2024. Donald Trump na Kamala Harris abakandida b'abakeba mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanyije mu kwezi kwa 11 muri Amerika bahuye mu kiganiro baganira ku migambi n'imigabo yabo, aho byagaragaye ko Kamala Harris yavyifashemo neza. Bamwe mu Barundi barangurira imirimo mu mahanga bitaba diaspora baranegura ingene batoroherezwa iyo baje gutanguza imigambi y'iterambere mu gihugu cabo c'amavukiro. Maze hafi amahinga abiri hano amahera y'amadolari naza ndungika kugira ngo nzoze gukoresha umugambi na n'ubu sindayaronka. Hari ifishi bambariye ngo nuzuze narayujuje ariko na n'ubu amahera sindayaronka. Nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite mu Rwanda hategekanyijwe amatora y'abasenateri agomba kuba mu cyumweru gitaha. Bafisihe migambi tuzarushaho gushyiramo imbaraga muri kwa gutanga ibitekerezo byubaka igihugu bishingiye ku bikorwa guverinoma iba yemereye abanyarwanda. Tubafitiye n'ikiganiro c'abagore. Ibiganiro biyobowe na Felin Gakwaya. Idonido y'ivyo vyose ni mukanya. Siriake Muhawe nayo ari muri BBC in Nairobi aje kudushikiriza amakuru avugwa ku isi. Igipolisi cyo muri Malaysia kivuga ko catabaye abana barenga amajana 4 mu nzu yishira hamwe ry'ubugira neza ryegamiye idini, aho bakorerwa yicarubozo n'amabi afatiye ku gitsina. Abantu barenga 170 harimwo bamwe mu bigisha b'idini rya Islam bahagariswe mu mukwabu yakozwe mu ntara ya Senghor na Negri Sembilan. Bagirizwa gukorera amabi afatiye ku gitsina abo bana bari hagati y'umwaka umwe na 17 no kubahatira kubikoreranira hagati yabo. Igipolisi kivuga ko abana bato b'imyaka nk'itanu baturiwe hakoreshejwe ibiyiko bishushe kandi ntibahabwa akaryo ko kwivuza gushika aho baremba cane. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bimuwe bavanwa mu turere tw'ibiyaya ku mugwa mukuru wa Vietnam Hanoi mu gihe uruzi rutukura rwageze ku rugero rutari bwigere rushika ko mu myaka 20 iheze. Vietnam iriko ihura n'ingaruka z'igihuhusi yagi catemye kigatongora uburaruko gihitana abantu barenga 150. Ibinyamakuru vya leta bivuga ko n'imiburiburi abantu 22 bapfuye mu ntara ya Raokai bazize umusozi wasenyutse kubera umwuzure. Abantu barenga 70 nibo bataraboneka irengero ryabo. Mu ntara ya Cao Bang abajejwe gutabara batoye ibisigara vya bisi yatwawe ku munsi wa mbere. Lu Ngop Dan se w'umuhungu yari muri iyo bisi yavuze ko byamugoye kwakira urupfu rw'umuhungu wiwe. Umuryango wacu n'ubu uracumiwe ntituvyumva. Uwo munsi narasezeye umuhungu wanje igihe yaragiye kuri kaminuza, none ryabaye irya nyuma nashoboye kuvugana nawe. President Biden avuga ko Israel itegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ibishika ngo nko kwica uharanira agatakazi na muntu afite ubwene gihugu bwa Amerika na Turkiya mu gihe c'imyirekano mu karere kigaruriwe ka Cisjordanie ntibizosubire kuba. Kandi Biden asigura ko uvurwa Ashimini Ezgeyagi rudashobora kwihanganirwa kandi ko ababikoze bategerezwa kubibazwa. Igisirikare ca Israel cavuze ko Egi ashobora kuba yahitanywe n'amasasi ya Israel ariko ko atari we bashaka kurasa. Kare mu gitondo muri Cisjordanie abanyepalestine bakora mu vy'amagara y'abantu bavuze ko n'imiburiburi abanyepalestine 5 biciwe mu gitero ca drone ca Israel mu karere ka Tubas. Iyi ni BBC. Iduga ry'ibiciro ryariyongereye byihuta mu kwezi k'umunani mu kwezi kugira kabiri ryikurikiranya, aho ibiciro by'amasoko ntangagubu byaduze cyane bifisemwo uruhara ku bice birenga ica kabiri. Ariko iduga ry'ibiciro muri rusangi udashizemwo indya n'amasoko ntangaguvu bihindagurika cyane byo byaduze buke buke kuruta uko byari vyitezwe nk'uko biri mu biharuro vya vuba vya leta.
inkuru z'uruvangatirane zerekeye ubutunzi zishobora kononera umukandida w'abademokrate yitoza mu kibanza ca perezida Kamala Harris naho yari yavyifashemo neza cyane mu kiganiro caraye kibaye nijoro kumbonesha kure n'uwo bahanganye Donald Trump. Mu gihe ikibazo c'ubutunzi kizoba ari kintu gikomeye mu matora yimirije, abo bakandida bose bagihaririye ko cyane bagirizanya. Abategetsi b'ishirahamwe ry'abakozi mu gisata c'indege muri Kenya bavuga ko bashize ku mwumvikano wo kurangiza ihagarikwa ry'akazi ku kibuga c'indege ca mbere muri ico gihugu. Iryo hagarikwa ry'akazi ryari ryatumye igikorwa co gutwara abantu ku kibuga mpuzamakungu citiriwe Jomo Kenyatta kigenda nabi, bituma ingenzi amajana zisiba. Inkuru ya Richard Kagoye mugiye gushikirizwa na Florentine Kwizera. Abakozi bo ku kibuga c'indege ca Kenya bahagaritse yegeregere yari yahungabanije ico kibuga gisanzwe gikoreshwa nk'ihuriro nyamukuru ry'abafata ingendo hirya no hino mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Abaserukira amashirahamwe haranira inyungu z'abakozi batangaje iyo ngingo inyuma y'ibiganiro n'abaserukira leta byafashe umunsi wose. Mu byo bumvikanye harimo yuko abaharanira inyungu z'abakozi bazoba bafise ububasha bwo gutuma ingingo badashimye mu itunganywa ry'ikibuga c'indege idashobora kuja mu ngiro, kandi abagiye muri yegeregere bumvikanye yuko atazohanwa. Abakozi bari bagiye muri yegeregere biyamiriza integuro yo gukotesha ku kigo c'Ubuhindi Adani ico kibuga c'indege mu kiringo c'imyaka 30. Ico kigo Adani naco kigasanura ico kibuga c'indege ku gaciro k'umuriyaridi w'amadolari. Iyo yegeregere yatumye ingenzi ziharurwa mu majana zigoma ku kibuga. Tuje muri Amerika, umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire Anthony Blinken ari i Kiev ari kumwe na mugenzi we w'Ubwongereza David Lammy kuganira ku zindi imfashanyo zohabwa Ukraine. Umushikiranganje wa mbere wa Ukraine Denis Shmyhal yaragirana ibiganiro na Lammy amuhamagarira kubarekurira gukoresha misile zirasakure z'Ubwongereza mu gutera hagati mu gihugu mu Burusiya mu gushobora kwikingira ibitero by'ico gihugu. President Volodymyr Zelensky nawe araza kubandanya gusatira kuri ico kibazo niyahura nabo bagabo babiri. Amerika, Ubwongereza hamwe n'ibindi bihugu bicuditse bari baranse gufata iyo ngingo. Ibiro by'umukuru w'igihugu byaragabishije ko Uburusiya buzivuna nk'uko bivuga mu buryo buhuye mu gihe bwoterwa n'ibigwanisho by'abanyaburaya bishika kure. Nina urakoze Siriake Muhawe nayo kuri ayo makuru aje kudushikiriza. Amakuru yacu mu karere tuyahere mu Rwanda. Inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite hategekanijwe amatora y'abasenateri agomba kuba mu cyumweru gitaha. Aya n'amatora agomba kuba ku buryo buziguye kuko hatorwa abahagarariye abandi aho kuba amatora rusange. Ku basenateri 26, 12 nibo bava mu rwego rw'igihugu bagatorwa n'abagize inzego njyanama z'imirenge n'uturere. Hari abashirwaho n'umukuru w'igihugu ndetse n'abemezwa n'ihuriro ry'amashyaka na za kaminuza. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Abasenateri 3 bagenewe intara y'Amajyepfo bagomba kuva mu bakandida 7 barimo abagore 4. Muri iyi ntara abagomba gutora ni inteko y'abantu 439 bagizwe n'abagize inama njyanama ku rwego rw'imirenge ndetse n'uturere 8 tugize intara y'Amajyepfo. Pelagia Uwera asanzwe ari umusenateri akaba yiyamamariza indi myaka 5 ari nayo igomba kuba nyuma mu gihe yabatowe. Yabwiye BBC icyo ashyize imbere asaba amajwi. Nyakubahwa Premier Ministre yatugejejeho gahunda y'igihugu yihutisha ibikorwa by'abanyarwanda mu nkingi zitandukanye, mu mibereho myiza, mu miyoborere no mu bukungu. Mu nshingano rero z'urwego nka Sena haba harimo kugenzura ibyo bikorwa bya guverinoma. Urumva ibyo niba igihugu gishaka kwihuta mu iterambere na babandi bagomba gutanga za nama no kujya inama bagira abayobozi nabo baba bagomba kwihuta. Tuzarushaho gushyiramo imbaraga muri kwa gutanga ibitekerezo byubaka igihugu bishingiye ku bikorwa guverinoma iba yemereye abanyarwanda. Mu nshingano za Sena harimo no kwegera abaturage, nyamara si benshi mu baturage bazi akamaro kayo. Madame Pelagia avuga ko umubare w'abagize Sena ari muto cyane
kandi ikaba itaramara igihe kinini cyane ugereranije n'abadepite. Kuba sena itaramenyekana twanabishingira ku gihe uru rwego ruba rwaragiriyeho rwa sena, ukareba n'igihe inteko ishinga amategeko yagiriyeho ugiye mu mateka. Ni igihe gitandukanye. Abaturage rero bazi ko abo bazi bari mu nteko ishinga amategeko ni abadepite, ariko nk'abasenateri kugira ngo tumenyekane nuko twegera abaturage tuba tugomba guhagarara kandi tugiye gukorera. Ibyo rero tuzabishyiramo imbaraga. Innocent Iyakaremye w'imyaka 41 niwe muto mu biyamamaza muri intara y'Amajyepfo. Uyu mwarimu wa kaminuza avuga ko ashyize imbere inzira zose zatuma ubukungu bw'igihugu buzamuka. Ahantu asanga hatekerezwaho ni mu bihugu u Rwanda rwoherejemo abasirikare. Uretse kugarura amahoro, uyu mukandida avuga ko azaharanira ko u Rwanda rwanashakisha amasoko muri bihugu kubera ijambo rumaze kuhagira. Muzarebe nk'igihugu cya Centrafrica, Mozambique, Sudani y'Amajyepfo, twabaye inshuti magara. Nk'abantu bakiva muri ibyo bibazo dushobora kujyayo tugafata ibikorwa remezo byabo byazahaye, ari imihanda. Ngira ngo abagororwa bacu navuzeho nibo batangije igikorwa cyo kubaka imihanda bakoresheje amapave. Dushobora kujyayo, leta ikajya inegosiya ayo masoko, noneho natwe tukazamura ubukungu bwacu, tukaba igihugu gitanga amaserivisi mu myubakire. Ngira ngo abagororwa bafungiyemo harimo abenjeniyeri, harimo abadogiteri, harimo abashakashatsi, harimo aba-IT. Tugatanga izo serivisi kuri ibyo bihugu twamaze kugirana umubano wihariye nka Mozambique. Centrafrica ni igihugu gikungahaye, dushobora kunegosiya tukabubakira imihanda. Ibikorwa byo kwiyamamaza by'abasenateri birabera ku rwego rw'uturere bishyigikiwe na komisiyo y'amatora. Abiyamamaza barabikora ku giti cyabo badashyigikiwe n'amashyaka bakomokamo nk'uko bigenda ku badepite. Biteganijwe ko amatora y'abagize sena azaba mu cyumweru gitaha ku matariki ya 16 ku batorwa mu gihugu cyose, ndetse na 17 ku bazatorwa mu barimu ba za kaminuza. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, mu karere ka Muhanga. Urakoze Jean-Claude Mwambutsa. Amakuru yacu tuyabandanyirize mu Burundi. Bamwe mu Barundi barangurira imirimo mu mahanga bita diaspora baranegura ingene batoroherezwa iyo baje gutanguza imigambi y'iterambere mu gihugu cyabo c'amavukiro. Banegura kandi ibijanye n'intwaro ibereye idashemeye, ukwikwega mu bisata vya leta hamwe n'ibiturire bitangishwa na bamwe mu nzego z'igihugu. Basaba ko ho bihinduka rikomeye ku bijanye n'ingene inzego zikora. Bimwe mu bisata babona byotunganywa neza nikijanye no gukwega ingenzi hamwe n'ico korohereza abanyamitahe. Babishikirije kuri wa kabiri mu nama bagiranye n'indongozi shasha za diaspora yabereye mu gisagara ca Bujumbura. Ni inkuru ya Jedasi Yihundi Mpundu. Imwe mu ngorane abarundi baba mu mahanga bavuga ko bagira ngo nuko ibanki zo mu Burundi zitaborohereza mu kubaha amafaranga yabo baba barungitse, ngo bituma imigambi baba bashaka kurangurira mu Burundi dindira canke igacerwa. Maze hafi amahinga abiri hano, amahera y'amadolari naza ndungika kugira ngo nzoze gukoresha umugambi na n'ubu sindayaronka. Bahari ifishi bambariye ngo nuzuze, narayujuje, ariko na n'ubu amahera sindayaronka. BCB muyikorere ko harimo amabarire baze baranyarutsa gutanga amahera abantu baba barungitse. Iki kibazo cateye umutima uhagaze Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orcom rwanya inyuruzwa n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Uyasanzwe ari nararibonye z'abarundi barangurira imirimo mu mahanga avuga ko badashobora kurera amaboko. Ntushobora kuza ufise utwawe hanyuma ngo utubura ntibishoboka, kandi ni gwawe mugabo turazi ko ngorane ihari, ariko tuzofashanya twese kuko burya si kenshi ucuronka abana bariya babakuru, mugabo tuzofasha icyo dushoboye cyose kugira ngo ibyo bibazo bishobore gutora umuti. Kubwo abarundi baba mu mahanga kugira Burundi bushe kwiterambere nyaryo harakenewe ihinduka ridasanzwe mu nyifato y'abarundi no kukuntu inzego zikora. Bemeza ko yabazanye imitahe canke imigambi mu Burundi batangura kugira ingorane bageze ku kibuga c'indege, ngo barajoragizwa bigashika bagasabwa n'ibiturire, ngo birabagora no kuronka impusha, bamwe mbere bagateba bagasubira inyuma badakoze icabazanye. Emmanuel Nkeshimana amaze imyaka 26 akorera muri Afrika y'Epfo. Nashaka duhanurane nabo dusanga ngaha kubera iki uzanye projet aha umengo abo muyikorana bazi gusakuranwa. Rero nashaka ndabe ukuntu kebura abantu bari basanzwe ngaha mu Burundi babonye mu diaspora nibonye ko babonye ivyamwa byo kuhamurako. Bamwe mu Barundi baba mu mahanga bavuga ko iyo bazanye imigambi mu Burundi bisanga mu ngorane z'ubutungane mu buryo budasiguritse maze imanza zikadindira. Janine Shadia aba mu Bubirigi amaze umwaka ariko araburanira umugambi wiwe.
kandi bibimbaye ko kuri uyu mwaka wonyene canke umwaka uheze kuva muri 2021 nukuri murabe ingene muza muradufasha novuga ko ari ubumuga ni kuva hasi kuduga sineguye cyane bose ari ahantu banyakiriye neza mugabo ariho n'ahandi vraiment babona ati bitwaza ko ndi mu diaspora fisa amahera fisiki bakibagira ko umwanya nicaye ngaha ntariko ndinjiza kandi n'ivyo naje mu vyari vya projet nagira ndemane projet yo gufasha abadamu bo mwibarabara n'abana banawe nikora mugabo vyose byarapfuye kubera ico gikorwa canje kitarangutse. Samuel Ndayiragije arongoye diaspora Ndundi avuga ko izo ngorane zose bagiye kuzicarira kugira uruhara rwayo gongerekane mu iterambere ry'u Burundi. Ariko ingorane nyamukuru nuko gushika ubu igitigiri c'abarundi baba mu mahanga kitazwi n'amafaranga binjiriza Burundi ntazwi. Ndayiragije avuga ko agiye guhera hanyene kugira ibintu bitomoke neza. Mbega aba diaspora bangana gute ntabo tuzi mugabo nk'umurongozi arongoye diaspora idasinzira yunze ubumwe kandi ibikorwa hazogera mu mwaka uza tubazi bose mu minsi iri imbere tuzogira database ya diaspora amahera aba diaspora batangana gute ntarenze mugabo tugomba kugerageza gukanaliza mu minsi iri imbere kugira ngo turabe ingene tubona ko aba diaspora ku by'ukuri bariko baraterera biciye mu nzira zizwi n'amategeko. Gildas Hundimpundu ibujumbura. Urakoze Gildas Hundimpundu. Inama yabaye jo murantunga ubu ni saa 11:46 muri studio za BBC i London ni saa 12:46 nyene mu Rwanda no mu Burundi amakuru yacarabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Amakuru yacu tuyabandanyirize muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakozi bo mu buvuzi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bahanganye n'ikiza c'ibihara vy'inkende canke Mpox babwiye BBC ko bihebuye. Twahawe uruhusha rudasanzwe rwo kwinjira mu kigo kivurirwamo Mpox muri Kivu mu bumanuko n'akarere kagwiriyemo iyo ngwara kurusha abandi ku isi aho ibitigiri by'abandura biguma biduga ariko abaganga baho bavuga ko atamakuru bafise yajyari bazoronswe icanco kandi ko n'ibikoresho biriko birabaherana banacitse n'intege. Iki ni kiganiro kidasanzwe cakozwe na Simi Joalosho mwumva mwijwi rya Yvette Kabatesi. Amajwi y'abana barira niyo yumvikana hano uko umubare w'abarwayi wiyongera ni nako n'abato bagenda bafatwa kurushaho. Murura Barume niwe muto mu barwayi ba Mpox cyangwa ubushita bw'inkende mu bitaro by'agace ka Ruiro akaba amaze ibyumweru 4 gusa avutse. N'agahinda gakomeye kuri nyina Faraja Rukara w'imyaka 18 ubyaye bwa mbere. Niko nasikia roho na niduma. Birambabaza kubona umwana wanje w'imfura aremberwe n'iki kiza. Fisa agahinda kenshi mu mutima wanje. Ni ingwara mbi kandi iteye ubwoba. Kabisa niko nasikia roho na duma sana. Abantu benshi muri aka gace n'ubwa mbere bahura n'iki cyorezo. Beatrice Kacera yirukankiye kuri ibi bitaro n'ubwoba bwinshi azanye umwuzukuru we w'imyaka 3. Ndaona tu mtoto anagonjwa. Nabonye umwana arwara. Sinari nzi nuko indwara yitwa. Ntabwo twategereza ko abana ndetse n'abantu bakuru bapfa. Nibaza n'inkingo. Muziletela. Mu byumweru birenga 3 gusa bishize ibi bitaro byari bisanzwe bivura indwara nyinshi zitandukanye. Byakiraga hafi abarwayi 80 ku kwezi. Ariko icyorezo cyarakomeye biba ngombwa ko bahahindura ahavurirwa Mpox cyangwa ubushita bw'inkende gusa. Kugeza ubu bimaze kwakira hafi abarwayi 200 mu byumweru 3. Abakozi b'ubuzima bavuga ko guverinoma nitagira ikikora vuba ibintu bizarushaho gukomera. Gukomeza kugira umurava ni ibintu bitoroshye ku baforomo nka Emmanuel Fikiri umaze imyaka inakora muri ibi bitaro. Buri munsi abafite impungenge ko ashobora kurwara Mpox ndetse akayanduza n'abana be bafite imyaka 7, 5 n'umuto ufite umwaka umwe. Tuko tunasikia ku marezo sosio kama twabonye ku mbuga hwaniro bavuga ko inkingo zabonetse. Wabonye ukuntu nkora ku bagwayi kubera ko ariko kazi kanje nk'umuforoma. Turasaba rero leta kudufasha ikabanza ikaduha inkingo. Ibi ni nako bimeze no kuri mugenzi we Dr Pacifique Karenzo wiboneye aho biba ngombwa ko abarwayi be basangira uburiri. Vous verrez quand vous allez visiter que les malades dorment même. Muzabona ko abarwayi banaryama hasi
naho ku bindi bibazo abakozi nta bushake bwo gukora bafite, ibikoresho byo kwikingira ubwabyo ntibihagije. Tugerageza gukora uko dushoboye ngo tuvure abarwayi ndetse tunirinda ubwacu, ariko ntibivuze yuko tutayandura. Aka karere ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kamaze hafi imyaka 30 kari mu ntambara yo kurengera ubutaka bwabo bukungahaye ku mabuye y'agaciro, mu gihe guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi Sadiki avuga ko guverinema ikora uko ishoboye ngo ihe abaganga ibyo bakeneye. Yabwiye BBC ko intambara iri muri ako gace bayitangaho byinshi kandi ibintu birushaho gukomera. We are facing many challenges. We don't have roads. Twugarijwe n'ibibazo byinshi, ntitugira amabarabara, intambara nayo irabandanya. Duhaye indaro ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bahunze. Amafaranga menshi akoreshwa mu guhangana n'ibibazo biterwa n'intambara. Ubu ngiye kuja Iruwaro ubwanje, ndabaha ibyo dufise nk'ubufasha bwa mbere. Nizeye ko tuzotsinda. I am confident that we will succeed. Icyo cyizere ariko ntigifitwe n'abakozi bo mu kigo kiriho cyakira abanduye icyorezo cya Mpox cyangwa ubushita bw'inkende, aho imbaraga bashira mu mirimo yabo zatumye kugeza ubu ntawe kirica. Biyemeje gukomeza gukora nubwo batabona neza ejo hazaza. Iyo yari inkuru ya Simi Joalosho. Ubu naho tuje muri Amerika. Ku nshuro ya mbere Donald Trump aserukira umugambwe w'abarepublikani n'icegera c'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris ahagarariye umugambwe w'abademokrate bahuriye mu kiganiro giciye kuri televiziyo ikibiriraho. Ikiganiro cabayemwo guharira gukomeye ku bijanye n'ubutunzi, abimukira, gukorora inda n'indi migambi n'imigabo imigambwe yabo yashize imbere mu kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu yitezwe mu kwezi kwa 11. Benga ninde muri bo yitwaye neza muri ico kiganiro? Ikibazo nabanje kubaza Joseph Sebarenzi, umusesenguzi mu vya politike aba muri Amerika. Mu kiganiro mpaka cyabaye ejo, abantu bagikurikiranye cyane cyane abasesenguzi barasanga ko Kamala Harris wo mu shyaka ry'abademokrate ari we witwaye neza kurusha Donald Trump wo mu shyaka ry'abarepublican. Kamala yaje ubona yiteguye neza, ubona ku bibazo byinshi abantu bibaza abitangira ibisubizo bigaragara, cyane cyane urebye abantu niwe bari bateze amaso bagira ngo bamenye kurushaho, kuko abantu bari basanzwe bazi Donald Trump, kuko Donald Trump n'ubwa gatatu yiyamamaza ku mwanya w'ubuperezida. Iyo n'amagambo yavugaga n'uburyo yavugaga ubona asobanukiwe, abantu bavuga yuko bitwaye neza. Bikuru mu byo baganiriye nibihe? Ibintu birana n'ubukungu bundi muri rusange abantu bavuga yuko Trump ari wabitunganya neza, nubwo Kamala yasobanuraga yerekana ko hari ibintu byinshi azakora kugira ngo afashe abantu baciriritse, mu gihe Trump akunze kuvuga yuko azagabanura imisoro cyane. Ibyo rero bigira ingaruka nziza ku bantu bo bakire cyane b'abamiliyoneri n'ababiliyoneri. Kamala ariko hari nk'ibintu yavugaga, avuga ati nk'abantu bagiye kugura inzu bwa mbere ko bazabafasha, bazabaha inkunga $25,000 by'amadolari. Anavuga ko abantu baciriritse bashaka gukora ibintu by'ubucuruzi ko we muri porogaramu ye ko azabaha $50,000 kugira ngo bashobore gutangira ubwo bucuruzi, n'abantu bakibyara ko abaha $6,000. Hari nk'ibyo izo ngero agiye atanga ku buryo hari ikintu wenda hari bihindura. Ikindi bagiye bavuga ni nka kiriya kintu cyo gukura mu inda. Aba-Republican ni ukuvuga aba Trump ibyo bintu barabyanga, ariko abademokrate bo babishyira imbere cyane. Icyo rero cyajemo cyane n'ibintu birebana n'abimukira. Abimukira ubundi abademokrate bakunze kuborohereza kurusha aba-Republican. Kuba batavuze ku bijanye na Afrika, none ivyo ntivyerekana ko mu migambi n'imigabo yabo atacu bafise bazofasha Afrika? Ntabwo bigeze bavuga Afrika na gatoya, kubera ngira ngo ko icyo kibazo ntabwo kigize kibazwa, nta nubwo nabo ubwabo muri gahunda bafite ubukungu, muri gahunda bafite y'ububanyi n'amahanga bigize bakigarukaho. Bigaragaza rero ko mu by'ukuri wenda hari Afrika atari priority kuri, kuko bigeze bavuga ibihugu by'i Burayi, bavuga Ubushinwa, bavuga intambara yo muri Ukraine, ariko Afrika ntabwo yajemo. Ntabwo bivuga yuko batayifiteho gahunda, barayifite, ariko wenda si priority. Ngira ngo uribuka ko nka Perezida Trump ubwo ari perezida ntabwo yigeze asura Afrika. Ibyo rero bishobora kuba byerekana ko wenda atari priority kuri we. Kamala nawe ariko kuba ari umwirabura bivuga rero ko afitanye aho ahuriye na Afrika, byagaragaza ko
we rwose buriya ashobora kuzasura Afurika cyangwa se ngo na Trump nawe kuri aramutse atsinze ko yasura Afurika. Ibyo none hari ico bizohindura ku matora ategekanyijwe mu kwezi kwa 11 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Birashoboka ariko hari n'igihe bidashoboka kuko burya kuvuga ko umuntu yitwaye neza mu biganiro mpaka ntabwo ibyo ngibyo bivuga ko umuntu ari uzatsinda. Ngira ngo twarebera no ku mateka abantu bakurikiranye ikiganiro mpaka cyabaye hagati ya Donald Trump mu 2016. Icyo kiganiro gikoranaga na Hillary Clinton. Icyo gihe abantu byagaragaraga ko rwose Hillary Clinton ari witwaye neza ko yamurushije, ariko Trump niwe waje gutsinda. Ndetse no mu 2004 habaye ikiganiro mpaka hagati ya George Bush n'undi witwa John Kerry. Icyo gihe byagaragaraga rwose ko John Kerry ari we wamurushije, ariko George Bush yaratsinze. Oya Joseph Sebarenzi. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye shingura disi z'amakuru. Ese ubwo kubona nta matsiko mfite? Ariko nawe rero inkuru zawe ubwo se ufite amatsiko y'iki kandi? Ahubwo nawe kwiraza Nyanza kwawe n'umunsi. Ubuse nta mapine y'imodoka mbona ahangaha mu mbuga cyangwa wagize ngo nta maso ngira de? Ese nayo mapine y'imodoka uvuga yishushanije hano? Nyine ubwo se tuvuge ko nta nkuru nziza irimo ra? Ni 12:45 kuri BBC. Unaho n'umwanya w'ikiganiro c'inkino. Mwiriweho neza amakuru y'imikino nyahereye mu Rwanda kuri Stade Amahoro. Ni ku munsi w'ejo abafana ibihumbi bari buzuye ikibuga cy'Amahoro bishimiye ikipe y'igihugu Amavubi ubwo yari maze kunganya na Nigeria Super Eagles ubusa ku busa mu mikino y'amajonjora gushaka itike y'igikombe cya Afurika kizakinirwa muri Maroc umwaka utaha. Ikipe ya Nigeria yuzuye abakinnyi bayo b'ibihangange nka Victor Osimhen winjiyemo asimbura na Ademola Lookman ukinira ikipe ya Atalanta bananiwe gutsinda Amavubi yakiriye umukino watunguye abatari bake mu bawurebye. Nigeria ni ikipe ikomeye yari ifite abapro, ariko ku ruhande rw'u Rwanda ntabwo u Rwanda rwigeze rukangwa n'icyo kintu. Nicyo cyonyine uruhande rw'u Rwanda baje biteguye yuko batari butsindwe na Nigeria kuko ari abantu babarenze. Nicyo cyonyine ku giti cyanjye nk'umunyarwanda wafanaga Amavubi nkurikije Nigeria abakinnyi bayo uburyo ikunda kuba ihagaze mu marushanwa mpuzamahanga cyangwa hirya no hino, numvaga ko Nigeria dutsinda nk'igitego kimwe cyangwa 2 ku busa. Ntabwo numvaga ko turi bonganye. Nigeria nakomeye ukurikije muri Afrika ne mu makipe akomeye, ariko natwe turakomeye nicyo bigaragara. So twitwaye neza ariko iwabo tuzabahonda. Natunguwe n'ibintu byitwa kibuga. Ari umukino twakinnye ari abakinnyi ba Nigeria bari bageze hano ku kibuga cyacu. Imikinire yabo ni abantu ba professional cyane, abantu bakina mu makipe akomeye cyane. Kuba tunganyiriza hano turanakinnye umukino mwiza nk'uwo twakinnye hano, ibintu byiza cyane. Uko kunganya kwatumye Nigeria ikomeza kuyobora itsinda rya 4 n'amanota 4. Mu wundi mukino muri iryo tsinda Benin yatsinze Libya ibitego 2-1 ijya ku mwanya wa 2 n'amanota 3 mu gihe u Rwanda ruri ku mwanya wa 3 n'amanota 2. Mu yandi makipe yo mu karere Tanzania Taifa Stars yatsinze Guinea 2-1 naho Kenya Harambee Stars itsinda Namibia ibitego 2-1. Urakoze Yves Bucana. Amakuru yacu no musagarukiye ngaha, mwakoze kudutega amatwi. Mugire ijoro ryiza mwese, murakoze.